ariko hari iyindi information iyi versi duhaye itubwiye ngo Imana niyo kwizigirwa, ntizokwemera ko mugeragezwa ibirengeye ibyo mushobora kwihanganira. Mana, ibi rero Imana yabonye ndiko ndacamo ko nshobora kuvyihanganira. Ndabizi ko muriko murayibaza kwera. Imana ivuze ngo ifise akayungiro, iyo ikigeragezo kigira kizi wanje, Imana iragishira ku munzani ikagipima, ikaraba ibiro vyaco, hama ikaraba ibiro vyanje spirituel vyo gushobora kwihangana, nanje ikampima, igapima ikigeragezo, uravyumva? Hama Satani akavuga ati iki kintu ndagomba kugenda kukimuteza, Imana igapermeta yuko kinshikira kuko yabanje kugishira ku munzani, igasanga igipimo c'ikigeragezo kingana n'igipimo canje co gushobora kugisuporta. Barantera amabuye rero no munsi muri kino gitondo. Ivyo uriko uracamwo bikugerageza vyose, Imana ntivyayicitse, Imana ntivyarenganye ngo bishike itabibonye, ariko Imana yarabishize ku munzani, isanga wowe urafise kapasite zikwiye zo kuvyihanganira. Iki ni kindi kintu kigomba kukwibutsa ngo ntugomba kwihebura no kurengegwa no kwicurikira, kuko Imana yaragishize ku munzani. Ego kirababaza, ego kirambabaje, ego kiratuma ntaryama, ariko kandi biramfasha kumenya ngo Imana ntizokwemera ko ngeragezwa n'ikindengeye inkomezi. Nimba Imana yaragipimye igasanga ntugishobora, singomba kumedita ku kibazo canje, ariko ndagomba kumedita ku gushobora kw'Imana yemeye kwiba ibintu binshikako kugira ngo niyubakire muri iryo shusho Imana ifitiye ritandukanye n'ishusho iki kibazo kiko kirakreya mu buzima bwanje.